Ngo birababaje kubona ugwaruka rukubwira ko goroherwa kwandika indimi mvamakungu gusumba ikirundi ciwacu. Hari umusomyi ku kinyamakuru Iris News avuga ko amaze imisi abona ugwaruka rutakizi kwandika neza ikirundi na cane cane muri bimwe vyo guhanahana ubutumwa kuri za ngendanwa. Usanga ngo gwaruka hari imperekeranya rutitaho kwandika neza ngo amajambo amwamwe ntiruyaheze canke rukayandika mu mfunyapfunyo. Ikibagiwe co ni ukwigora ngo ruriko ruriyumvira kwandika amajambo mu kirundi. Irije mu gifaransa canke mu congereza baryandika uko. Mbega ikirundi kirakenye vy'ukuri canke hoho urwego nshingwa kirundi Académie Rundi igikorwa cago kigeze hehe? Niyo nkuru nyamukuru y'uno musi. Mwiriwe ni Davi, nizere ko meze neza mwese. Ngo twaratewe ntitwabimenya. Uko iterambere ridushwara niko habaho n'imvugo ijanye naryo. Hatabonetse urwego goza gufasha gusubiza ijunja n'ijambo rurimi rwacu, nta kabuza turarubura iyo twarubonye ruhinduka uruvange. Ico gihe umwanditsi wa Yaga yabivuga, urwego nshingwa kirundi ntigwari bwabeho. Nuno musi amajambo mvamahanga asigaye akoreshwa nk'ikirundi aguma gwira mu biyago vya misi yose. Nk'uturorero, facture twayihinduye fagitire, quittance na igitanse, taxe tuyita tagisi, bus tuyigira ibisi n'ibindi vyinshi. Uwundi mugenzi we yandika ati ugereranije indimi zigishwa mu mashuri yo mu Burundi, ikirundi nigo rurimi rufise ikibanza gito muri zose. Gutyo ikaba imwe mu mvo zihambaye zituma rusubira inyuma cane. Wa musomyi yandikira Iris News akibaza ati twoshika kwihangiro ry'imbona kazoza y'umukuru w'igihugu 2040 2060 gute tutitaho ururimi rwacu kavukira. Hona rugero umwanditsi n'umumenyesha makuru akaba arongoye ikinyamakuru Imbere magazine ngo hari ico twokora kugira Uburundi buhangane neza mwihiganwa ryo mu budandaji mu karere. Gutora ururimi rumwe twumva neza aba arigo dukoresha mu budandaji. Abajejwe ururimi rw'ikirundi ko boja hamwe bakiga amajambo amwamwe yokoreshwa mu budandaji kugira ngo ikirundi aba ari c'Abarundi bakoresha muri ico gisata. Leta y'u Burundi yo yaratanze umurongo w'ingene iterambere ry'ururimi rw'ikirundi ryogenda. Twibukanye mu 2021 leta yarashizeho itegeko rinagura urwego nshingwa kirundi Académie Rundi. Ivyo mbere biri mu vy'uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkuru nziza yari yemereye abanyagihugu mu myamamazo ya 2015. Ferdinand Beramihigo, umwigisha w'amakaminuza akaba n'umutohoji mu Kirundi, yamenyesheje ko mu vy'ugo rwego rujejwe harimo gucura amajambo mashasha y'ubuhinga mu Kirundi, gutyo umuntu yisanzure mu kuvuga. Ngo hazogenda haracugwa amajambo y'ubuhinga hisunzwe amajambo abantu bakenera gukoresha cane ariko adahari mu Kirundi. Ariko nubu bisa nuko ico kiga atabikorwa biboneka kirakora. Mu kwezi kw'indwi mu 2021 Clement Bigirimana arongoye urwo rwego yabwiye ikinyamakuru Iwacu ko kimwe mu ntamba mico kigo gifise ariko hatarashigwaho urwego rw'abahinga Collège des Académiciens. Urwo rwego rwoba rujejwe kwemeza amajambo mashasha. Iyindi ntambamyi yari ibura ry'amategeko ngenderwako y'ico kigo. Ayo nayo ni nk'amategeko agenga abakozi, amategeko atunganya ubuzima bw'indani mu rwego hamwe n'amategeko agenga ibikorwa vy'abahinga, abo bita aba académiciens. Clement Bigirimana akagira ati ico kigo gifise imigambi mikuru itatu: gushiraho kazinduzi y'ikirundi, gutuma ikirundi kiba ururimi rw'inyigisho mu ishuri shingiro n'inyuma yaryo post fondamental. Icya gatatu ngo ni guhimiriza abanyagihugu gukunda urwo rurimi. None vyapfiriye hehe ko ibikorwa bitaboneka? Dr Ferdinand Beramihigo ico gihe yavuze ko uburyo ari ico kibazo nyamukuru ikigo nshingwa kirundi gifise. Ngo kubona ata kinini urwo rwego rurashikako, ico kigo kironse uburyo bukwiye vyofasha. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Ibihumbi 200 vy'amahera y'abanyaburaya, no kuvuga hafi miliyoni 620 y'amarundi, nibwo buryo ubuserukizi bw'ubumwe bwa Buraya mu Burundi bugiye gutanga biciye muri kwahuje. Ni mu ntumbero yo gufasha bahuye n'ivyago biturutse ku kiza El Niño hamwe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Nkuko tubisanga mu itangazo ry'umuryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya bwasohoye kuri uyu wa 29 ndamukiza, ubwo buryo buzoshika ku bantu 3600 bo mu ntara zitanu. Ubwo buryo buzofasha kandi mu kuronsa ubundi buraro abo bateshejwe izabo hamwe n'amadolari 52 buri kwezi azofasha iyo miryango mu twankenegwa. Kenya Airways yahagaritse ingendo zayo zija muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ngo ni kubera bamwe mu bakozi b'iryo shirahamwe bafunzwe n'iperereza ry'ico gihugu. Mw'itangazo rya Kenya Airways ejo kuwa 29 ukwezi kwa kane bavuga ko bivanye nuko atabakozi bafise bakurikirana ibikorwa ikinshasa mu buryo bwizewe bashimye guhagarika ingendo muri ico gihugu. Kenya Airways isanzwe ikorera mu bibanza 45 muri ivyo 37 biri muri Afrika. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga hwaniro zacu, ahanje tuzosubira ejo.